abayisilamu ba kera babwiye Muhammadi abaragiye nk'intama ngo kubera bo barabaki ibijuju kubera bo ari iki ibijuju acavuga ngo ngwego bakigagihe ngo bari iki ibijuju kandi nawe yavyawe n'abakera bisigura ngo yavyawe n'ikijuju Jenge uko yagiye ego kuko niba ariko arakurikirana inyandiko hajya afise akurikira inyandiko z'abayisilamu ba kera abo bayisilamu ba kera nabo bakaba bivugiye ko barabajinga mu yandi majambo akurikira inyandiko z'abajinga nawe nyene akaba ari muji aho nyene niwe yavyivugiye jewe nguma mu cigwa yavuye mu kanwa kiwe kabisa ego akavuga ati abarundi barayamaze bati kayibage kava mu kanwa ka nyene yo ugiye niwe yavyivugiye reka tubandanye rero ego reka tubandanye rero izina ry'Imana ry'icubahiro amena hari amajambo yasomye muri Mariko 3:11 niyo ngoma ngendeko soma Mariko 3:11 Mariko 3:11 Mariko 3:11 icyo somo rero yaritanze 11 avuga gute ego kandi kuba musozi Mariko 3:11 ageze mwarimu avuga gute impwemu zihumanye ngo impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera zitura umwana w'Imana w'Imana akaraza avuga ngo twebwe kuba twemera ko Yesu ari umwana w'Imana ngo twavyigishijwe n'impwemu mbi siko yavuze ariko ikibazo ndakubaza ubu wowe impwemu mbi ntizizi ko witwa Idrisa impwemu mbi ntizizi ko witwa Amitu impwemu mbi ntizizi ko witwa Asumani none ikibazo kiri hehe kuba zizi yuko Yesu ari umwana w'Imana bisigura yuko atari umwana w'Imana ariko birize nakubwire igituma wowe wigisha ko Yesu atari umwana w'Imana aho wabikuye ndaherekane sindaherekane Korowani 7:2 havuga gute nako hakika umviriza utukufu banzi soma ico kigabane ca 72 muri Korowani citwa ngo iki surat jini ni kigabane citiriwe amajini ni kigabane citiriwe ibisigo kiri muri Korowani banda 3 nako hakika umviriza rero y'amajini vy'ibisigo muri Korowani ngo tangeka ibisigo biko biravuga bandanya ngo tangeka ngo kugoroka kw'Imana yanyu ukugorora watu umetukuka kabisa ukugoroka kw'Imana yacu kuragorotse by'ukuri akujifanyia mke wala mwana ngo Imana yacu ngo ntiyigeze umugore canke iki umwana nzabyigishijwe n'iki ibisigo nivyo vyabigishijwe ko Imana itagira iki umwana niyo mpamvu bana bavuga yuko Imana itafise iki umwana none bavyigishijwe nande n'ibisigo ariko rero nagomba ataraza avuga ati ngo nimba Imana ifise umwana ngo umugore w'Imana ni mu rusigari yakavuze wavyaje umugore w'Imana ninde ubiruzana kwereka ukuntu amadayimoni akazi amadayimoni yaraje arigisha yuko Imana itagira umwana kandi ko Imana itagira n'iki n'umugore sivyo none ngo Imana ngo ntiyogira umwana kubera ata mugore igize gute ifise umviriza rero amadayimoni acarabahinduka acabigisha indi nyigisho Korowani 18:50 havuga gute Korowani 18:50 havuga gute muri cya gitabo kirasemera havuga nakumbukira tawabira malaika ndibuka igihe twabwira abamarayika sujudiani Adamu munamira Adamu basi wamsujudia isipokuwa Ibilisi ngo bose baramunamira kiretse Shetani yeye alikuwa miongoni mwa majini yari mu bisigo na akavunja amri ya Mola wake acaita itegeko ry'Imana ngo by'ukuri mnamfanya yeye ngo mugize Shetani na kizazi chake uruvyaro rwiwe kuba abagenzi banyu badala umviriza ko rongera ivuze
ngo shetani ngarafise iki uruvyaro. Ikibazo ndakubaza, nimba shetani afise uruvyaro, umugore wa shetani ninde? Uze ngaho vyishure. Muzi kuri amajina aciye ubwenge yaraje mu kigabane ca 72 ayigisha abayisilamu yuko Imana itagira umwana. Now. Ego reka tubandanye naco. Reka tubandanye biragenda neza. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ndavuga nti mu kigabane ca 72 amajini yaraje mu matwi y'abayisilamu abigisha yuko Imana itagira iki umwana. Imana ntiyagira umwana ngo kubera atamugore igize gute ifise. Ariko ataragaruka mu kigabane ca 18:50 ngo shetani arafise iki uruvyaro. Ikibazo ndakubaza, nimba wizera ko shetani afise uruvyaro, umugore wa shetani ninde? Aho noneho shetani yabakiniye agakino ntimwabitahura. Izina ryo yarabwe icubahiro. Amen. Reka tubandanye. Matayo 16:17 kugeza 17. Matayo 16. Matayo 16 uhera umurongo wa 16 kugeza 17. Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo. Ngo Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo. Umwana w'Imana nzima. Umviriza, Simoni Petero yishuye Yesu ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Bandanya. Yesu aramwishura. Ego. Ati uri umuhigwa Simoni mwene Yona. Ati uri umuhigwa Simoni mwene Yona kuko w'inyama n'amaraso. Kuko ata muntu w'inyama n'amaraso yabiguhishuriye ko jewe ndi umwana w'Imana. Ariko data wo mw'ijuru yagize gute? Yabiguhishuriye. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Munyandi majambo, nimba abakristo tuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, nuko twabihishuriwe nande? N'Imana. Ariko mwebwe mubihakana kubera mwabihishuriye n'ibisigo. Iminota 2. Reka tubandanye umusomyi. Reka ndangirize kuri ufafanuzi. Ego page y'1324. Igihumbi. Kandi impakamusi nivuga neza makamusi ku rupapuro rw'amajana 256. Amajana 250. Ego na gatandatu. Ego somera iyo paragrafe. Kama vile maneno mbalimbali ya Biblia. Somera titre kwanza, havuga gute? Mwana wa Mungu. Havuga ati umwana w'iki? W'Imana. Bandanya. Kama vile maneno mbalimbali ya Biblia. Mungu kama jambo atandukanye muri Biblia. Nk'uko vyavuzwe muri Bibiliya, mu majambo menshi, umwana w'Imana bishobora gusobanurwa kugira insobanuro zitandukanye. Nk'uko Adamu yiswe umwana w'Imana, kubera ko ariwe yatanguye kubaho. Kubera yuko ariwe yatanguye kugira gute? Kubaho. Bandanya. Ubwa kabiri, Isirayeli yiswe umwana w'Imana, kubera yuko Imana yatoranije Isirayeli ikayigira umwana wayo. Abamarayika uko tubisanga mu Kuvayo 4. Kubera ko Isirayeli Imana yayitoranije ikayigira umwana wayo. Abamarayika bariswe abana b'Imana. Kubera ko ari ibiremwa bihambaye vy'umuhemu. Ariko kwitwebwe abakristo nibanga rikomeye cane. Kuko twiswe abana b'Imana kubw'igikorwa cayo kivuye ku buntu bwayo ikatugira abana bayo. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Mwumvise ko umwana w'Imana aho bihera? Mwumvise uko bisobanurwa? Apana kuza ngo twaremwe n'Imana. Ntawe utabizi. Ntuzane ngaho ibintu ngo vy'intanga ngo amazi ivyo bintu uko bazana ngaho n'ibiki gawamuka. Inyigisho nziza ibintu vy'intanga ubijane hariya anya, sivyo? Kandi uzurakoresha imvugo zo kwiyubaha. Mwarimu yakwajije yashyize ngaho amabuye abiri. Ngo Bibiliya ivuze ngo Isirayeli n'umwana w'imfura. Ngo na Efurayimu n'umwana w'imfura. Ngo n'umwana w'imfura ninde hagati ya Efuremu
Israeli none imfura y'umuntu yari muri Isirayeli yari mu Israeli ikibazo kiri kudacahura ibyahari Weza gireza umwanya waheze ingo yicare umwanya waheze agira Yesu nashi Walaikum assalam wa rahmatullahi. igikorane cy'uyu muzika cyo kiragenda neza cyane isusa ndashimiye ko kuva aho banyoteretse ariko baragaruka ubwegerero bwanjye bariko baratahura none bataye bajya muri kamusa bibiliya isigura ijambo kwitwa umwana w'iki w'Imana ino musino barasiguye impamvu zituma witwa umwana w'iki w'Imana bivuze inyigisho nabigishije zinjiye mu mitwe yabo Imana ibahezagire cyane Jamil kuri nduru ndahumuti barimu iyo abana batangiye guciriza akaboko hirya umuti uri kurakora umuti uri kwinjira twagera mwarimu ahejeje kubaza ikibazo mu nyandiko nasomye muri Mariko 3:11 ko impwemu zihumanye zibonye Yesu zaca zimwikubita imbere zikagera zisemera dutungura umwana w'iki w'Imana asharavuga duti none ko zasemereye imwe mu z'Imana amadage amadimoni ko Yesu ari umwana w'Imana zari zizi neza ko Yesu ari umwana w'Imana ngo koko kubera ko ngo nimwe mu zirazi ko je nitwa Amidu canke Idrisa ataribagira ko Yesu yaciye abwira akajambo gakurikira heraheza inyandiko reka mbere kushibura rimwe nyene yimarire imwe mu zihumanye nazo zimubonye zamwikubita imbere zigasoma ziti umwana w'Imana arazihanikiriza cyane Yesu yaciye azihereza agasopo arazihanikiriza bandanya cyane ngo nizigende ziramwandagaza unizigenda ziragira iki ziramwandagaza zimwandagaza ko ari umwana w'iki w'Imana kubera ko Yesu yarazi ko atari umwana w'iki w'Imana mbega Yesu wari umwana wande 8:40 Yohana yarutsa 8:40 Yohana yarutsa ndiyo haragira ati ariko none murondera ingene munyica ndiyo je umuntu njyewe Yesu umuki kubera yaryawe nande Yesu ni umuntu kubera yabyawe umugore yitwa nde Mariya dore Mariya yari Imana kazi kugira Yesu ari umwana w'Imana ni umwana w'umuntu yababari iby'ukuri ndiyo ibyo yumvise ku Mana kweli kabisa hagarara mwarimu aciyaja muri Qur'ani suratul jinni soma Qur'ani 73 7:3 7:3 yego haragira ati mu by'ukuri icyubahiro cy'umuremyi wacu kirengeye cyane kuba aba afise umugore icyubahiro cy'umuremyi wacu Imana kirarengeye kuba yuko Imana yogira iki umugore cyangwa umwana umwana ataravuga ati none ibi ngo numve ko mwabyigishijwe n'amajini atibagira Qur'ani ni igitabo cyaje gushimangira no gushigikira kitwigishe ibiremwa byose Imana yagize iki yaremye Imana mu kutwigisha twebwe ikigezi kigabane kitiriwe amajini kugira tumenye amajini yaremwe ukunu akora ukunu birabarengeye mwebwe ibizabasilamu mwebwe nabyo muzi ibi birabarenze twagiye mwarimu agasoma kandi 18:50 Qur'ani yarutsa 18:50 aho yaciye abaza ikibazo ngo ndabaze inyishu yacu soma 18:50 ego izuki sekanti haragira ati hagira ngo iki niwibuke aho twabonye abamarayika duti ati niwibuke igihe twabonye abamarayika duti nimwubamire Adamu sujud ego baramwubamira kiretse Ibilisi kiretse Satani watubamye bandanya wewe yakomoka mu majini Satani inkomoko yituruka mu majini ndiyo haragarariza itegeko ry'umuremyi wiwe Satani acaragarariza itegeko ry'umuremyi wiwe bandanya mbega Ibilisi mumugira umugenzi ego be n'urubyaro rwiwe ngo be n'urubyaro
gishingo canje hagarara acabaza akabazo ko Satani tumvise afise urubyaro ngo yaba uru rubyaro mutubyire umugore yabyaranye ababa na Satani nimba kubera ko Satani yigisha nimba Imana itagira abana eta n'umugore ifite none Satani urubyaro yarurose mutubyire umugore wa Satani iyi mvugo Imana kuvuga ati bene urubyaro rwiwe n'imvugo ngereranyo y'ibiremwa byayobotse nde Imana byayobotse Satani byagarara igitegeko ryo kubama cyo kimwe mwarimu kurikira bivuze ugari igitegeko ry'Imana abagiye cyo kimwe nande na Satani ababaye urubyaro rwande wa Satani kubera nawe yagararije cyo kimwe nande na Satani ariko niyabyawe nande na Satani kubera Satani atamugore afise ibi navyo wumva kwe niyo mpamvu na Yesu mwarimu yashavuga amaje bakurikira 16 aho yasoje 17 Matayo ujusomera 23 soma 16-17 usome 23 wumvize inyishu yatanze Yesu Matayo 16-17 era 16 nyarusumenye kuragenda 16 ndiyo aragira ati Simoni Petero aramwishura ati ndiyo uri Kristo aturi Kristo umwana w'Imana nzima aturi Kristo ngumwana w'Imana nzima bandanya Yesu aramwishura ati Yesu yishura Simoni avuze turi Kristo umwana w'Imana nzima yamwishuye ngiki uri umuhigwe ati we Simoni nguri umuhigwe Simoni mwene Yohana ego kuko atawe inyama n'amaraso ego yabigushuriye ariko ni data wo mwijuru yabigize iki yabigushuriye ikibazo gihari uyu Simoni amaze kwemeza ko Yesu ari umwana w'Imana nzima mbega Yesu munyici nyaruka waciye hindukira umubwira ngo iki ibiri na gatatu nyene Yesu ahindukira Petero Yesu hindukira Simoni Petero aterera inyuma yanje Satani Satani kumuvuze ko Yesu ari umwana w'Imana nawe ubaye nde Satani kimwe nande na Petero hajya kaziri ni Satani kumvugo ya Yesu twarutamena Satani uyo ni Yesu aho sijeho ni Yesu twebwira mwarimu nitwavuga ko Yesu ari umwana w'Imana tuba tugiye kuyoboka inyigisho za Satani Imana irarengeye kubyara irarengeye kugira umwana ahubwo icyo cy'Imana irarema niyo mpamvu Yesu yasengavuga ati data wa twese uri mu ijuru 17 Yohana nyarutsa 27 Yohana 17 nyarutsa haragira ati 17 sinsabira abagusa 17 yego haragira ati agira ngo iki Yesu arabwira ati Yesu yaciye ababwira amajambo akurikira numureko kuko naraduga kwa data ati numureko kuko naraduga kwa data ariko genda kwa bene data babarira uti umvirize Yesu baje bashaka ati genda kwa bene data aba bene data n'abantu none babyawe n'Imana nukubera bene data bayobotse inyigisho zande z'Imana baca bitwa bene data banda inyandiko ubabarira uti agira nduge kwa se ati jewe Yesu ngira nduge kwa papa ari weso iyo kumana yiwe ariyo mana yanjye ari numwe y'Imana wawuze wawise umwana w'Imana 8:14 Abaroma nyarutsa 8:14 Abaroma 8:14 iyo haragira ati abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana erega saba vyago barongowe saba vyago namwe mu wiki w'Imana bagaca bakinyigisho zande z'Imana baca bitwa abana biki w'Imana kubera inyigisho z'Imana wita umwana wande wa Satani kubera bakarije
inyigisho zande z'Imana. Ikiri kirangiye kweli. Cyane yagiye kutunyotsa. N'icyaheze. Cyaheze. Ariko mbana yaje. Mwarimu? Naam. Aho hambere hariho abahakanyi bari bafise ukwemera yuko Imana ifise iki umwana sura Titopi 9:30. Imana nyene imbabazi nyene muwe 9:30 Nyarutsa. Abayahudi bavuze. Hari abayahudi bavuze ngiki? Uzahiri n'umwana w'Uhoraho. Bavuze ngo n'umwana w'Imana. N'abakristo nabo. Abakristo nabo cyamuvuga ngiki? Baravuga bati Yesu n'umwana w'Uhoraho. Kumbe ubuhakanyi bw'abakristo bususana n'ubuhakanyi bw'abaki? Abayahudi mwese murabahakanyi. Imana mwana igira. Ayo n'amajambo yo ku minwa yabo. Waislamu takbir. Joshua, karibu amashimwe shikuni Joshua. Turavira umwanya. Haleluya. Amina. Reka maze ikibazo. Yohana 8:44 cyangwa mbaze ikibazo cyawe. Mwebwe murabasoma w'umugwanizi. Bibiliya iravuga ngo murabasoma w'umugwanizi kandi ivyo so yifuza. Yego. Ivyo mushaka gukora. Bandanya. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere. Yego. Umwicari. Komeza. Kandi ntihagaze mu kuri. Bandanya. Kwata kuri muri we. Bandanya. Yavuga ibinyoma. Yego. Mugitiwe. Komeza. Ukora umunyabinyoma. Bandanya. Atari wese wavyo. Hanuka. Ariko jeho. Uvuga ivy'ukuri. Yego. Nimunyemerera. Yego. Inde muri mwebwe. Yego. Nonyagize icyaha nakoze. Komeza. Ko mvuga ukuri. Yego. Iki gituma mutanyemera. Mutanyemera. Bandanya. Uw'Imana. Yumva amajambo y'Imana. Mwebwe. Yego. Igituma mutumva. Yego. Uko mutarab'Imana. Tuzi abantu bangahe? Babiri. Tuzi abana b'umugwani. Haba mukuranga tuzi n'ab'Imana. Mwebwe hagati y'abay'imiryango ibiri abatubiza ngo murabasoma w'umugwanizi n'abavuze ko ari abana b'Imana. Mwebwe muri kuruhe ruhande? Muri abana b'Imana cyane muri umugwanizi? Ngo mwishyure ikibazo. Haleluya. Karibu mwana. Naam. Yego mwarimu nashike amumpera umutamidu. Tafadhali ingo. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo abajije. Naam. Biragaragara neza ko inyigisho twigishije ari cyarazitahura. Yego. Ashaka rero tumuzurize rero. Kabisa. Ashaka tuzu. Narimu. Naam. Umba nututse rero. Kabisa. Mbega noneho muri abana b'Imana cyangwa umwana wawe abana b'umugwani? Reka ndamwereke rero. Mbega uyu data ninde? Turabatege turi mu ruhande ugwaye. Imana yicura yonyene mu mvugo yayo discours direct 2:10 Maraki. Yarutsa. Maraki 2:10. Imana no yivugira hapana jewe Imana ndiyo. Mbega twese ntidusangiye data. Mbega twese nta n'umwe ngaha ava twese dusangiye nde data. Imana yaturemye si imwe. kumbe twebwe turi mu ruhande rwaremwe n'iki? N'Imana. Rwaremwe n'iki? N'Imana. Weyo si waryumvise? Si yatubyaye. Turi mu ruhande rwande mwarimu w'Imana. iyo yagize iki? Yaturemye. Kujya Yesu yavuze atagiye kwa data kuri ya Mana yaturemye irema na Yesu mu nda ya Bikira Mariya. Yesu mujyayo wa twese. Gasombe 9:6 Matayo. 6:9 Matayo aragira ati. Ndiyo. Aragira ati. Nuko musenge mutya. Ego. Muti. Data wa twese wo mwijuru. Data wa twese wo mwijuru. Kubera Yesu yarazi ko yaremwe nande? Na data. Ariko ntiyabyawe nande? N'Imana. Ariko yaramuremye irema natwe na Yesu ari nubwo ari umupagani nawe arimo. Twagiye mwarimu. Isoma
nkurikira agasoma Yohana 8:4 herine na kabiri kandi umurikirane jewe turi kumwe mwarimu 8 yasomye 8:4 uhere karande 8 reka 42 ndiyo Yesu arabwira ati Yesu Yesu y'abantu yabishiye ngo iki Imana iba ariso ati Imana iba ariso muba mukunda nde Yesu manake hariho abantu batabaye abana b'Imana kubera bagarije inyigisho zande za Yesu kubera ikibazo izi nyigisho za Yesu yemeje ko yazikuye kwa da 14:24 Yohana yarutsa Yohana 14:24 nagezeyo yarutsa utankunda nitondera amajambo yanje kandi jabo mu masiganje utankunda jo Yesu nitondera amajambo yanje ariko ijambo mwumva siganje ariko irya data yantumye yatumye nde Yesu niyo mpamvu bapinze Yesu bakagararija abanago biswa abana b'iki b'Imana kubera bagarije ijambo ry'Imana Yesu yari karigi twebwe twayobotse abasilamu yuko Yesu yatumwe n'Imana kuza kwigisha ijambo ry'Imana asaba intumwa y'Imana kugira tuze turaga ubugingo budashira tuze tuburagu Matayo 19:27 ndiyo buno Petero amubaza ati mbega twebwe ko twaretse byose tukakukurikira none tuzohabwa iki ati none tuzohabwa iki Yesu aramubwira ati ndabwira ukuri yuko muri mwebwe bankurikiye Yeshua tega amatwi Yesu yacayishura abantu ati ndababwira ukuri mwebwe mwankurikiye aho umwana w'umuntu azovyagira kure bayubwiza Isa aho umwana w'iki umuntu oya handitse umwana w'Imana umuntu Yesu bwiwe yavuze ati umwana umuntu ariko ujya mugabo Yosuwa ngo ni umwana w'iki w'Imana abantu bari ngaha tuyoboke ibya Yesu cyangwa by'ujya mugabo Yesu yarazi ko yavyawe na Mariya mwarimu tuyoboke bya Yesu cyangwa by'ujya mugabo bya Yesu twebwe tuyoboke inyigisho za Yesu by'ujya mugabo zongeye kudutaka bigumane wenyine bandanya arabandanya azovyagira kure bayubwiza bwiwe igihe cyo kuvyagwa ukundi gusha nayo muzokwicara ku ntebe 12 mu kirimanza imiryango 12 y'Abisirayeli yariye niyo polisi turindiriye twebwe kubera twazereza ko Yesu ari umwana atari umwana w'iki w'Imana wowe rero uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana wowe uzoja hehe mu muriro mu gikoni mwarimu mu gikoni nagitaye inyandiko bahereze Matayo 8 era 4:5 ndiyo aragira hati uri umugwanizi wakurikira hambuza umugwanizi ni Satani Ibilisi amujana mu isagara cera amagarika ku gatwe k'urushengero Satani yafashe Yesu nk'uku amujana ku gatwe k'iki k'urushengero mwarimu mubi akamujana ku gatwe k'umusigiti bari twambaye ibara yamujana ku gatwe k'iki k'urushengero bandanya yaramujaniwe aramubwira ati ni wari umwana w'Imana ni wari umwana w'iki w'Imana yego ikororere hasi uwatanguje inyigisho zivuga duti ngo Yesu ni umwana w'Imana zatanguye Satani kumbe bajya bigishijwe na Satani niwe profeseri izo nyigisho twebwe za Satani nizo dukeneye muzigumane mwebwe baramudata Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir.